Yesu Kristo abane natwe twese. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane natwe twese. Turakengurukiye Imana data wa twese twemereye kuba hano muri kino gitondo, kandi tumaze no kumva amajambo y'Imana mu buhanuzi bw'indirimbo z'abaririmbyi. None rero hageze akanya kaho twumva ijambo ry'Imana. Jewe nitwa Ndayisaba Benjamin canke Benyamini. None rero ndi pastori waha mu Kinama kuva itarike imwe y'ukwezi kwa gatanu. Hanyuma Pastor Umuhisi yahora hano, n'umuvyeyi wanje kuva ntanguye kumenya ijambo ry'Imana. Niwe yanyigishije igice ndabatizwa muri 78. Hanyuma rero nasengewe kuba umuvugabutumwa muri 81 mu kwezi kw'icumi itarike 12. Maze rero umwongere yarababariye yuko dusengerwa imurambi kuba abadiyakoni twari dupfukamye hamwe mu mwaka w'1984. Twari dupfukamye hamwe dusengerwa kuba abadiyakoni, ariko rero jewe mu gupfukama napfukama nk'amazi inyuma kuko nawe yari umuvyeyi wanje. Hanyuma rero arandera kugeza uku mubona ameze, kugeza uku mubona nsa, kugeza uku mubona ndeha, vyavuye kuri we. Umwami wacu Yesu Kristo nabishimigwe. Umwami wacu Yesu Kristo nabishimigwe. Hanyuma rero bansengeye kuba umuvugabutumwa naciyenza mu Gwizingwe muri uwo mwaka nyene wa 81. Hanyuma arahava rero Umuhisi aransangayo ari umuzezwa shengero, naho nyene arandera aranyigisha. Hanyuma rero 88 aravayo ashaja mu bubwiriza bw'irabiro, nanje sigarayo. Aransengera arampanura amajambo y'Imana menshi atuzugumye igikorwa c'Imana. Hama 89 rero baransengera kuba umuzezwa shengero, naho nyene yagumye ampanura. Yesu nahabwa icubahiro. Noneho rero itarike 6 z'ukwezi kwa kabiri niho rero naca ndonka mitasi yo kuja i Bugarama. Hama rero naho nyene yarampanuye, twarayaga ibintu vyinshi vy'ijambo ry'Imana, akamfasha mu ijambo ry'Imana, akamfasha mu kubaho muri iyi si, akamfasha mu kugenda mu bantu. Hama rero uwo munsi yarampanuye aransengera, kuko niwo munsi twabonanye ubwa nyuma tukavugana, kandi uwo munsi rero twaravuganye n'ivyo gupfa, kuko twarayaze turavugana. Arambarira ati aha rero kuroye kure uzokwamane akanini ka hypertension, uzohora uzurakamira rimwe rimwe. Ati je urabona ndagwara. Ati haraho rero tutazoza turabonana kenshi, kuko nahandi ntitwabonana. Jewe nabankorera ruguriyo nawe akabakorera ino. Nta munsi rero nari bwashike ngaha, eka mugabo yafise urubanza naragenda. Hanyuma rero aransengera arambarira ati genda, naho uri umutamu uzodugira iya misozi, hari imbeho tiwari uhamenyereye. Aransengera basi nca ndagenda. None rero ndiyo rero nagiye nza numva iyo nkuru na jewe, numva iyo nkuru mugabo mvuyeyo natashe, kuko uyo mugenzi wanje yari yampanuye. Pastor arambarira ati rero Imana niyaguha amahera nzokurangira ugure ini Bujumbura uzoze kubayo. Mugabo ndamubara ati nzokomeza mbaruguru naho nzoba ndi Bujumbura. Hama rero arambara ati ntuzugura inka. Nari mfise inka
igihe c'ugwimo go muri 1993 barazinyaga arababara arambara ati ntuzugure inka uzugure parasere gusa. Hama rero ndayigura hariya mu Kanyosha, hanyuma niho mba nari ntashe rero ndiko ndagenda mwibarabara hariya mu Kanyosha nzabona abantu barahamagaranye ngwehe wa mupastori wo mu Kinama. Ndasiduka ko na jewe ntavyo nari namenye. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Hama rero nshitse muhira rero barabimbarira, ariko naho nyene agatima ntikaza hamwe. Hama rero niho numva bampamagaye, ndagenda ku ntangwa barabimbarira, barambarira bati neza na neza rero uzoca ugenda uw'akarere ka Bujumbura na Rumonge akurekure. Nca ndagenda naciye subirayo kuwa gatatu. Hama rero w'akarere ka Bujumbura na Rumonge arandekura, aratangaza ari hari y'Ibugarama ati Pasteur Ndayisaba Benjamin ubu nuwo mu Kinama natekera gende imoti cirankura yo nahariya kumagara imodoka inkura yo nani mu Kanyosha. Nda telefone Andrea ngo tugende kuko bari bambariye ati kuwa kane rero ushikirino. Hanyuma rero Andrea arambarira ati tuza guhurira hariya ntekagenda duhurire ku ntangwa batujane. Njande yirukanga ningoga magura adakora hasi gisirikare ni ku ntahangwa. Hanyuma rero basha rero baradushikana hano ku munsi wa kane, nico gituma turi kumwe hano tugororera kuboko Imana yacu nishimwe. None rero jewe ubundi pastori waha mu Kinama baze bashire no mwikaye bati Mutama Ndayisaba Benjamin. Haleluya. Bati n'umufasha wiwe rero Andrea. Amen. Haleluya. Ariko rero ndacafise umubabaro, ndacafise amarira y'uwo mugenzi wanje. Aha rero niyumvira nkaza mbona amasozi araje ntazi yavuye. Kera bavuga ngo abagore nibo bakaza amosozi, ariko haraho bavuga ndakandi ngo amosozi y'umugabo atemba aja mu nda, hari naho bigwirirana agatemba aja imbere. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Nama ndamushima gose nsha ndamwibuka gose cyane. None rero aha muri mwebwe nta muntu n'umwe nzi, naha mubarimo nta muntu n'umwe nzi, ngaha hariya hose ngaha muri mwebwe sishobora kumenya ngo ntuze nta muntu n'umwe nzi n'ukuri. Yesu nadufashe. Mugabo rero umufasoni w'umuhisi nahaguruke ndabahari kuko wewe no hwisha nkamumenya. Ahaguruke ndabahari sanga yaje. Nta uhari sa asengera mugahahe yo ewe Benjamin we. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nishimwe. Mbega nta mwana wiwe we yoba asengera ngaha? Nahaguruke nawe turabe. Aho ego ujya ni Teofilo. Aho ujya ni Benjamin. Esiko aho uriya ni Filimo. Ninde ni Filimo niwe. Imana iduhezagire bene data, Imana ibahezagire, Imana iduhezagire. Hanyuma rero ivyo yangaburiye ni vyinshi, ivyo yampaye ni vyinshi, nzoza ndagerura gato. Wa musi rero aha nta muntu n'umwe nzi, bajya mugabo ndabazi. Wa musi rero twaravuze tuti muratwereka umwongo uhuma n'udahuma. Kandi nshamvuga rero tuti kandi tubifuriza ivyamwa vyiza. Yesu ashimwe. Ikindi kigira gatatu rero nobabarira, muzoze muradusengera kugira ngo yangabire yari kumuhisi izobe muri twebwe. Tugororere uko Imana yacu dushima Imana. Haleluya.
dusomerera ijambo ry'Imana kuko ntitwoteba hadutebeje rero vyohava bigorana. Dusome mu gitabo ca Yuda igice kimwe ku murongo wa 2. Dusome mu gitabo ca Yuda igice kimwe ku murongo wa 2. Ni mwisezerano rishasha. Ikete yanditswe na Yuda igice kimwe ku murongo wa 2. Ngira ngo mwamaze kuhabona, dusome. Imbabazi, amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe, Imana yacu nishimwe. Turagushima Mana Data wa twese uri mu ijuru, ingene waduhaye aka kanya ko kuba hano ngo twumve ijambo ryawe. Nanje ndahagaze imbere y'iri shengero, n'ubwa mbere mpagarara hano, ndasavye rero ngo uhagarare muri jewe, abari we uvuga, jewe ndi umuntu gusa ntaco maze, ariko Mwami mpagaze imbere y'iri shengero, ndasavye rero ngo urigaburire amajambo yawe, uduhaze ijambo ryawe, kandi uvugane natwe muri iri jambo ryawe, abagwaye bakire, abanyavyaha bagirirwe imbabazi, ababuze amahoro baremeshwe, ndabisavye mu izina rya Yesu, amen. Ku munsi wa 4 twarumvishe ijambo ry'Imana rivuga ngo mubagahore, mube beza mu bukristo, kandi twabonye ibintu ndwi biranga umukristo vyerekana ko aragahore. Abari hano rero babibonye baranezerewe, barakiriye ijambo ry'Imana. Ejo twabonye ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kindi uhoraho Imana kugomba ko atari ugukora ibiroranye no kumugendanira no kumwumvira no kumwubaha. Abamwubashe Imana yabagiriye neza, Imana baha umugisha, kandi abamwubashe iciza nuko tuzoza kuba hariya mu bwami bwo mu ijuru. Imana nishimwe. Aha naho dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo imbabazi, amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe. Iri kete ryanditswe na Yuda. Uyu Yuda ni mwene nyina wa Yesu Kristo. Iyo ndiko ndavuga ngo mwene nyina wa Yesu Kristo, ngira ngo muravyumva. Yuda ntiyari yizeye Yesu, ariko yahavuye rero amwizera hanyuma rero kandi Yuda ntiyandikiye ishengero, ariko yandikiye abakristo. Abakristo Yesu Kristo amaze kuduga mu bwami bwo mu ijuru, abakristo baragize ingorane, bagahamwa, bagatukwa, bakarementanirizwa, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Hanyuma rero ugacumenga abandi bakababarira, bakabavuga bati mbega niki gituma abakristo bizeye Kristo bagirirwa batyo, babona ivyo, babona izo ngorane, bakagomba nkaho boreburura ngo bamuveko. Ariko rero Yuda acarabaremesha. Inyigisho ya Yuda nkuru rero kwari ukubwira abakristo ngo bashikame mu kwizera. Haleluya, haleluya. Kwari ukubwira abakristo ngo bashikame mu kwizera, ntibacike intege. Kwari ukubwira abakristo ngo bashikame mu kwizera, ntibagire ubwoba. Kwari ukuvuga abakristo ngo bashikame mu kwizera, ntibababare ngo baje hirya. Kwari ukugira ngo abakristo bashikame mu kwizera, bagumye ico bakiriye. Kwari ukugira ngo abakristo bashikame mu kwizera, bagumye ico bumvise. Kwari ukugira ngo abakristo bashikame mu kwizera, bagumye ico bari babwiwe.
kwari ukugira ngo abakristo bashikame mu kwizera, bagumye ico bari bumvise, ntibakangwe n'imirindi ya wa murwanizi, ntibakangwe n'amagerageza ya wa murwanizi, ariko kuko bari bafise ivyizigiro ko igihe kimwe tuzoruhuka tukaza mu bwami bwo mwijuru. Imana yacu nishimwe, tugororere ukuboko Imana yacu. Haleluya, haleluya. Arababarira rero ngo imbabazi. Aha nagomba kuvuga ku bintu bitatu: imbabazi, amahoro, urukundo. Arababwira ngo imbabazi zibe muri mwebwe. Bene data muri hano, imbabazi zibe muri mwebwe. Haleluya. Mwibuke ingene twebwe tukiri mu vyaha, twari abanyavyaha. Bamwe baratukana, abandi bariba, abandi baraborerwa, abandi barasambana, abandi baravuga nabi. Ariko Imana ngo kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kuko ari umunyembabazi, kubw'ubuntu bwayo yatugiriye, iradukiza, idukura muri ubwo buzimire, idushira mu muco wayo, none turi bazima. Haleluya, haleluya. Mwene data, wumva imbabazi z'Imana, gira imbabazi z'Imana, wumva imbabazi. Ntihabeho abantu baba bitwa bantambabazi. Oya, tugira imbabazi. Ugirira imbabazi mugenza, urabe mugenza wawe yakugiriye nabi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ujya mudandazanya, umugirira imbabazi. Haleluya, haleluya. Urabe mugenza wawe yakuvuze nabi, urabe ibyo wiyumviriye, umugirira imbabazi. Imbabazi zibe muri mwebwe. Imbabazi zibe muri mwebwe. Imbabazi zibe muri mwebwe. Imbabazi zibe muri mwebwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Soma Andereya Matayo 5:7. Soma Matayo 5:7 ya Andereya. Mfasha rero mwene data. Haleluya, haleluya, haleluya. Matayo 5:7. Matayo 5:7. Dusome mu izina rya Yesu. Hahirwa abagira imbabazi, hahirwa abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa, kuko aribo bazozigirirwa yicarire. Hahirwa abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Mwisi bavuga ngo hahirwa abantu bafise abantu benshi, amatongo manini, ibintu byinshi, ivyo navyo ni vyiza. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abantu batafise imbabazi, bagenda n'inzigo mu mutima, bagenda n'ikibi mu mutima, bagenda n'ugwanko mu mutima, bakagenda bawuzuye ugwanko, bagenda n'inzigo, batigera batwenga na rimwe, ugahura yarayinyiriwe. Benjamin we, hahirwa abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Tugororere uko Imana yacu. Haleluya. Hahirwa abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Ugirira imbabazi mugenzawe, uharire mugenzawe, umuharire mwene data, umuharire, umuharire uwakugiriye nabi, umuharire uwakugiriye nabi, umugirire imbabazi, umubabari. Hahirwa abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Abantu batagira imbabazi bazohanwa. Yuda rero yagomba kubwira abakristo ngo bagire imbabazi. Muri ayo mageragezwa naho bagira izo ngorane, bagira imbabazi. Tukiri hano mu isi rero, turagira amageragezwa, turagira imibabaro, turagira amagorwa, turagira ibibazo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo utange imbabazi. Maze rero mwene data, sinzi nawe ko wibuka za mbabazi wagiriwe, wa munsi wihana, wa munsi wakizwa, wa munsi wihana ibyaha. Sinzi kukihibuka, ukibuka imbabazi wagiriwe.
haleluya imbabazi z'umukiza zamuze aramfata ntari mwishayo aramfata haleluya tugororerwe ko Imana yacu haleluya. hari abaririmbyi bahora bambarira bati pastori reka kuririmba wigishe gusa tikuririmba ukurekere twebwe mugabo bukizana ngasanga naririmbye haleluya haleluya haleluya. kandi barambwiye bati rero kugiye hariya mu Kinama uzohora uririmba ati mugabo ntuzohavukanyuka ati kuko abanyakinama bameze ukundi Yesu nashimwe. ariko nanje ndababwira toya hari aho byizana barambwira ngo kandi ngo aho rero uzovuga igiswahili haleluya haleluya ngo aho rero kandi ngo uzosanga uri kuravuga igiswahili Yesu nashimwe. ngo hama rero Andrea nawe azohora kubwira ivy'ikizungu Yesu tugororere kubaka Imana yacu haleluya. yo turabirindi ijambo ry'Imana rigira kabiri dutera tuje imbere amahoro amahoro niko Yuda yavuze ngo amahoro abe muri mwebwe bigwiriye. umuntu rero yamaze kumva imbabazi z'Imana akaronka imbabazi z'Imana ashagira amahoro. umuntu yamaze kuronka imbabazi z'Imana ashagira amahoro. umuntu amaze kuronka imbabazi z'Imana ashagira amahoro. Bibiliya ivuga ngo nta mahoro ku munyakibi, nta mahoro ku gisuma kigenda n'ubwoba, nta mahoro ku musambanyi agenda n'ubwoba babikora ijoro, nta mahoro bagenda binyegeje, nta mahoro ku muntu atukana, nta mahoro ku muntu yiba, nta mahoro ku muntu akora ibibi. amahoro abe muri mwebwe haleluya haleluya. nagomba ngo Andrea yaze hanasomere rero turabe ku mahoro nayo 14 Yohana 14 Andrea ingo hano nsomere mwene data ingufashe 14:27 14:27 Imana igufashe mwene data 14:27 dusome mu izina rya Yesu. dusome mu izina rya Yesu. amahoro ndayabasigaranye, amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye, amahoro yanje ndayabagabiye. byose mbagabira nk'uko abisi bagaba, byose mbagabira nk'uko abisi bagaba. imitima yanyu ntihagarare, imitima yanyu ntihagarare, kandi ntitinye, kandi ntitinye. Imana iguhezagire mwene data haleluya haleluya haleluya. amahoro atangwa nta Yesu wacu ntagera akagero ntahazoshira. yamahumuriza abayafise ntutayata ntaho woyakogwa wizigire uyizigira ntabura amahoro meza adashira.
Yesu aravuga ngo amahoro yanje ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Umuntu naho yagira ibintu byinshi, akagira inka nyinshi, akagira imodoka nyinshi, akagira amatongo menshi, akagira ibifaranga byinshi, ariko atagira amahoro, ntaco vyomara. Umuntu ngo yari afise amahera menshi, aragwara, hanyuma baramubarira bati yewe naho ugwaye rero ugiye guhwera. Hanyuma ngo arahindukira abwira abadogiteri ati bwa bundi ntaco mumaze, kuko sinari guhwera n'aya mahera yanje mubona afise angana gutya. Acarabura amahoro kuko ntiyarazi Yesu. Ayo mahera ntiyamuhaye amahoro. Kandi n'abadogiteri badakijijwe baba bakunda amahera, nabo ntibagerageje ngo bamukize baronka ayo mahera, kuko Yesu niwe atanga amahoro. Haleluya. Nindatanga amahoro. Haleluya. Nindatanga amahoro. Haleluya. Nindatanga amahoro. Haleluya. Nindatanga amahoro. Haleluya. 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 Ahamba ndiko ndumviriza ko twakurikiranye. Haleluya. Yes, arababwira ngo amahoro, amahoro yanje ndayabasigaranye, zehasingaba nk'uko abisi bagaba. Oya, nta muntu wo mwisi atanga amahoro. Abantu bo mwisi batanga amahera, bo mwisi batanga ivyo kurya, ariko amahoro meza atangwa na Yesu. Yesu avuze mwisi haca haba amahoro. Haleluya. 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 Mwe ntimubona hadusenga, hatuza tugasenga mu ngoro y'Imana, hamuza abantu baza bakisonza, hamubona abantu baza bakagira amasengesho, hamubona abantu baza bakaririmba, amahoro acabaho agakwira hirya no hino, abakuru abaganza bose bagaca babona amahoro haratekanye, kuko Yesu Imana yatanze amahoro. Haleluya. Yesu n'abanyana amaze kuzuka ngo yaraza bahagarara hagati, kuko Yesu amaze kuzuka ntibamenya aho amaze gupfa akazuka mu bapfuye. Yari yambaye uwundi mubiri w'ubumana, ngo yaraje ahagarara hagati mu bigishwa biwe, arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Amen. Ngo inzugi zari zugaye, inzugi zari zugaye. Iyo abantu batafise amahoro baba mu nzugi zugaye, bama bugaranywe. Bama bugaranywe, baba bari mu nzugi zugaye. Eka nimwumva amahoro mube mu nzugi zuguruye, mureke kuba mu nzugi zugaye. Reke kwiyugarana, mube mu nzugi zuguruye. Yesu ashimwe. Ngo amahoro yanje ndayabagabiye, zehasingaba nk'uko abisi bagaba, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amen. Ahandi naho yavuze ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, ariko nzoza kuri mwebwe. Ngo amahoro yanje ndayabasigaranye, ngo amahoro yanje ndayabasigaranye. Hari igihe bishika imfuvyi kumva itagukiwe, akumva atari mu mahoro, kumva atari mu mahoro, kuko umuntu wese acamutuma urutoki, umuntu wese acamutuma urutoki, umuntu wese agacamutuma urutoki, umuntu wese agacamutuma urutoki. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Ariko turafise mpemu yera. Mpemu yera ariho. Amahoro yanje rero ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye, zehasingaba nk'uko abisi bagaba, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye.
mu mutima. Yesu ariho. Mwumva amahoro mu mutima. Imana iriho. Mwumva amahoro mu mutima. Mureme mu mutima. Mwumva amahoro. Amahoro ya Yesu abe muri mwebwe. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ico kubuza amahoro. Uhagarara uvuga uti Yesu ariho. Hallelujah. Ico kubuza amahoro kizane hano imbere y'Imana. Yesu ariho. Yesu ni muzima, yaratsinze urupfu, yaratsinze satani, arazuka mu bapfuye. Amahoro yanje ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Mwumva amahoro. Amahoro ya Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nsomera pastori, nsomera Abaroma 2:10. Abaroma 2:10 pastor. Abaroma 2:10. Abaroma 2 ku murongo wa 10. Ku murongo wa 10. Soma mwene data. Ariko ubwiza n'icubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ivyiza. Uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Gezaho mwene data. Ariko ubwiza n'icubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ivyiza. Umviriza. Ariko ubwiza n'icubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ivyiza. Amen. 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 Ninde muntu agomba ubwiza ashira ukuboko hejuru. Twese tugomba ubwiza. Hallelujah. 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 Ninde muntu agomba icubahiro agire gutya. Abantu bo mu Kinama rero muri beza basha. Hallelujah. Tugire gutya. Hallelujah. Oh, none wewe ico yaruwo canga. Ega mwijuru tuzoba turi abanyacubahiro. Hallelujah. Ninde muntu agomba amahoro. Oh. Amahoro, ubwiza, icubahiro bizoba ku muntu wese akora ivyiza. Uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Amahoro, icubahiro, ibintu byose n'ubwiza ngo bizoba ku muntu wese akora ivyiza. Uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Twame dukora ivyiza, agasanga tugomba amahoro, dukora ivyiza. Agasanga tugomba ubwiza, dukora ivyiza. Agasanga tugomba icubahiro, dukora ivyiza. Hallelujah. 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 Mwene data agasanga ugomba ubwiza nuko ari vyiza. Reka gukora ibibi, va muri ivyo bibi, va muri iyo nzigo, va muri iryo shari, va muri iryo gono, ukora ivyiza. Uzoza usanga uri mwiza kuko wavuye mu bibi. Mwene data agasanga ugomba ubwiza, va mu vyaha, reka gukora ivyaha, reka gukora ibibi, ukora ivyiza. Yobo 22:21 uyu yigishuri rya Bibiliya hariya ko ntahangwa ushike hano usomere. Uyu yagize hano ngo usome twumve. Wewe uri umunyeshuri bigumamwe. Imana idufashe. Nazo uyu muhisi yari yanyigishije Bibiliya, tugitangura Bibiliya nitwe bahereye ko kwigisha. Hanyuma rero aranogobora zarampa Bibiliya ati mwana uzoyigumye. Yesu adufashe. Soma rero aha muri Bibiliya Yobu 22:21.
dusome Yobu 22 umurongo wa 21. egome Enda rero niwiyuzuze nayo, enda rero niwiyuzuze nayo, ubone kuba amahoro. ubone kuba amahoro. Uko niko kuzobona amahirwe. aha niho uzobona amahirwe. gezaho 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 orohana igire wiyicarire. ehe rero enda rero niwiyuzuze nayo, ubone kuba amahoro. aha niho uzobona amahirwe. yemwe arahiriwe umuntu afise amahoro, aragowe umuntu akora ibyaha. enda rero niwiyuzuze nayo, ubone kuba amahoro. Imana igomba ko twuzura nayo, agasanga tugomba amahoro, twuzure nayo, twuzure n'Imana, twuzure na Yesu. agasanga tugomba amahoro, twuzure na Yesu. reka kuzura na Satani. oya, reka kuzura na Satani, uzura na Yesu. n'umwami w'abami, yaranesheje urupfu na kuzimu, arazuka. aratsinda urupfu, aratsinda ukuzimu, none ubari mu ijuru ariko aradusengera. Yesu adufashe. urupfu si iherezo. oya, urupfu si iherezo. oya, urupfu si iherezo. iherezo ryacu ni mu ijuru. abapfuye bizeye tuzongera kubonana, tuzongera tubonanire hariya mu ijuru. bene data, abapfuye bizeye tuzongera tubonanire hariya mu ijuru. turafise ivyizigiro. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. bene data, enda rero niwiyuzuze nayo, uzura n'Imana, ubone kuba amahoro. aha niho uzobona amahirwe. mvuze ngo ninde agomba kubona amahirwe? twose tugororera rimwe twese. ntawe ugomba amagorwa, ntawe ugomba ubworo, twese tugomba amahirwe. ko bimeze gutyo rero, ehe rero mwene data, niwiyuzuze nayo, wiyuzuze n'Imana, wiyuzuze na Yesu, ubone kuba amahoro. amahoro atangwa nta Yesu wacu, ntagera akagero, ntahazoshira. yamahomoreza haba yafise, ntutayata ntaho woyakugwa. wezegere woyezegera, ntabura amahoro meza adashira. mwene data, wumva amahoro. ingorero bene data, twiyuzuze nayo kugira ngo tubone amahoro. ingorero mwene data, wiyuzuze nayo kugira ngo ubone amahoro. ingorero mwene data, wiyuzuze nayo kugira ngo ubone guhirwa. ingorero mwene data, wiyuzuze nayo, urabe ibyo bikubuza amahoro, ubizanire Yesu, upfukame. hanyuma rero niwapfukama ukabwira Yesu ati, ndabuze amahoro, ndabuze amahoro, ndabuze amahoro. Yesu ashakugirira neza. amen, amen. tugorore ko Imana yacu, dushima Imana. Yesu umwami wacu nashimwe. niwumva ubuze amahoro, agasanga wumva ubuze amahoro, ucuza, urahavuza rero tugusengere. Yesu niwe atanga amahoro. ndatanga amahoro. haleluya. ndaharira ibyaha. haleluya. ndakiza abagwaye. haleluya. ndabohora imbohe. haleluya. mwene data, agasanga wumva ugomba amahoro, nuze kwa Yesu.
Yesu. Icyaha nicyo kibuza amahoro, ugasanga wabuze amahoro, ugasanga wadendebukiwe, ugasanga wagize ingorane, ukabura amahoro. Ariko Yesu ariho, Yesu ariho. Reka kubabara, reka kurira, reka kugira ubwoba, reka kubabara, reka kurira. Yesu ariho, araguha amahoro. Yewe ubuze amahoro mu muryango, ingo kwa Yesu. Yewe ubuze amahoro hariyuba, ingo kwa Yesu. Yewe ubuzizwa amahoro n'ababanyi, ingo kwa Yesu. Raba ikintu kikubuzije amahoro, ukizane kwa Yesu. Icyaha rero nico kibuza amahoro, ugahurura urabuze amahoro. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Mbega urumva amahoro? Nta mahoro ku munyabyaha, nta mahoro ku munyakibi, kandi iminsi yiwe ntazoyirambiramwo. Nta mahoro ku munyakibi, nta mahoro ku munyabyaha, kandi iminsi yiwe ntazoyirambiramwo. Abanyabyaha baragerageza kuramba, ariko ntibaramba nk'abakristo. Abakristo bararamba cyane. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Abanyabyaha baragerageza kuramba, ariko abakristo yemwe bene data bararamba cyane. Kubera iki? Kubera baba barakijijwe, kubera baba barakiriye ijambo ry'Imana, kubera baba barakiriye ubutumwa. Nagiye aho navukiye kuraba, mbona umuntu twazanye gutora ikori mu 76, hanyuma mbona agendera ku nkono arafufuma. Ndamubaza ati wankiye kwihaniki? Kuko ico gihe jewe nari natoye ikori, naranka kuba ingurube. Bavuga ngo umuntu adatora ikori ngo nimbunuza cyaha ingurube. Ndavuga ati jewe ninaronka 600 nzoca nza gutora ikori. Hama 76 nca ndagenda ndaritora. Yesu adufashe. 77 ndarisubira. Hanyuma nza numva ku radio yavuze ngo diri ikori riravuswe. Ndagenda ndabwira umuntu temutama ikori ryafuswe, ngo ricakuwe, ngo ikori ricakuwe na mwambutsa rikuye nde? Temugabo ryagiye, mugabo jewe nari naritoye ntaco. Yesu adufashe. Ariko ngo mvye kuvuga yuko abo bantu uhura barafufumye, barahetse. Uhura barafufumye, barahetse. Iyo baba bakimubwira ngo singaguza, ngo ugende hariya ku magari utoke Bugarama ndakurahiye. Karabaye. Amahoro atangwa na Yesu. Abakijijwe bumva amahoro barakomera, abakijijwe barakomera. Bene data, Imana irabakomeza. Ariko abanyabyaha, oyaye, umunyakibi iyo minsi yiwe ntazoyirambiramwo. Imbarerwa ntazorambira muri ubwo buborerwe. Umusambanyi ntazorambira muri ubwo busambanyi. Umusuma ntazorambira muri ubwo busuma. Ubandwa ntazorambira muri uko kubandwa. Uroga ntazorambira muri uko kuroga. Hari abantu bigira abarozi bakaruhariwe, ariko ukaza wumva ngo ngo wa murozi kera. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ukaza wumva ngo wa murozi, ngo wa muntu w'umurozi. Hariho umugabo nari narabonye yahekenye inzembe, hanyuma akazihekenya. Hanyuma ngo buse nza numva ngo wa mugabo yahekenye inzembe ngo yarapfuye. Ntiyo ewe Madarena we. Ngo buse nza numva ngo wa muntu w'umurozi gahabwa, ngo wa muntu yaroga, ngo umwe yasutsumura, ngo agakora impuzu akagenda gusa, ngo kera. Tiyo mbega Mariyamu wenda bigirene.
ariko ugasanga abakristo abagumye mu mana barafise amahoro ya Yesu. Amahoro abe muri mwebwe, tugororere ukuboko Imana yacu. Haleluya. Amahoro abe muri mwebwe, wumva amahoro, uruhuke, utuze amahoro, kuko nta rubanza kuri wewe, nta rubanza kuri wewe. Ikigira gatatu n'urukundo. Urukundo rube muri mwebwe. Urukundo rube muri mwebwe, rwa rukundo ruva ku Mana. Rwa rukundo rwatumye Imana utanga umwana wayo Yesu Kristo akaza hano muri iyi si akaducungura, rube muri mwebwe. Pawulo yavuze mu gitabo cy'Abikorino 13, naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo, noba ndubusa. Naho navugishwa nkamenya amabanga yose ariko ntagira urukundo, noba ndubusa, noba ni nk'icuma kivuga kigasama. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Yuda yagomba ngo iryo shenge, ngo abo bantu bo muri ico gihe bagira urukundo, bagira urukundo. Bene data, mugira urukundo, rwa rukundo rwa mbere, rwa rukundo rwa kera, rwa rukundo mwari mufise, kuko kumwe mwari mumeze kera. Abariko mumera abakristo bahora bambara ngo mbega pastor, ngo abakristo ko batameze nka kwa kundi twari tumeze kera. Ntimbega kera ni ryari ko nagumye mbona tumeze ko ari ukunyine, ngweka ngo cagihe kuri rameke, ngo cagihe twatangura ubutumwa, ngo mbega ko bagenda barahinduka, bagasha rero babibwira twebwe ngo bahinduka tubona. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ngo mwebwe ngo birononekara, ngo mubona ngo mukanka kuraba. Hanyuma rero arahumana n'abagira terega, haraho kibari igihe, haraho kibari igihe tugashika mu gisirimu, tugashika mu biki, tugashika mu kindi gihe cahe mu busaza. Urabona nka jewe naragenda kare nkanyaruka ngatambuka gose, ariko nkaza mbona umuntu yasize turi kumwe. Ngacamya ati byari byo byose rero mu mitsi biriko birafata. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Habe ati biriko birafata. Je naheruka kera, naheruka ngaha igihe c'imyiyamamazo. Igihe c'imyiyamamazo naraje ngaha kugirisha uruhimbi, hari muri kiriya gihe. Kandi ico gihe hari umuvuga butumwa yavuye mu Kirundo yitwa Yesaya, araza arigisha nanje ndashishikara, niho naherukiye aha. Aho haraca amabisi mesa, ariko amabisi yarurukira ruguru. Hama rero umuntu akaza akurukiye ruguru agaca amanuka n'amaguru, hari hafi. Ubu rero hirya yejo narurukiye hari ya ruguru, ndamanuka nkabona ntihahera. Mugabo ndiyumvira ati mbega basha mfata ikinga, ati ngafata ikinga ntaramenya aba bantu baha, aca yizungagiza nkoroke. Ati mbanza kwihangana data, ndahagende n'amaguru, kugenda n'amaguru ntaco bitwaye. Yesu nashimwe. Janda hamanuka n'amaguru buke. Mugabo habona abandi barahasiga. Hama bukeye ndasubirana urukira hajya nyene ndamubaza ati mbega kudashika hari yepfo, ngweka niturenga ha kwisoko. Uwikinga caraza. Ngo ndakumanuka nguja hariya, tego nza hariya ku rusengero. Ngo ndakumanukane. Ngo mpatanu toya. Tayo ni menshi. Ngo mpatatu basi toya. Tayo ni menshi. Ngo basi mpabiri toya.
ati mugabo ijana. Tukorere ko Imana yacu dushima Imana. Haleluya. Haleluya. Ndagenda abandi baramubara nyamugabo ngo aracarimwo. Ndaza ndatawaze mbona ndashitse hano. Yesu nashimwe. Umviriza rero urukundo rube muri mwebwe rugwiriye yemwe bene data. Pawulo yavuze ngo nagira indimi navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo noba ndubusa. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza. Ivyo ni vyamwa vyago. Urukundo ntigwiciraho, urukundo ntirushimangana ngo agushimanga gukeketse agutege wago washa gushimanga. Yange kukuremesha, urukundo ruguma rukuremesha. Oh bene data, rema mu mutima. Yesu ni muzima. Nagomba ngo uhwibira subira somere mu vyahishuriwe Yohana. Hama duce dusenga. Ino ntibatevye bajya saa sita mugabo. Ino ntibatevye bajya saa sita. Ruguru haraho dutevya kuko batababaza kurya. Soma ivyahishuriwe Yohana. Soma 2:1. Soma 2:1. Icete candikiwe ishengero ryo muri Efeso. Icete candikiwe ishengero ryo muri Efeso. Andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso. Wandikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso. Utufashe inyenyeri indwi. Atufashe inyenyeri indwi wa ni Yesu. Akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara ndwi. Akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara ndwi. Vy'izahabu. Aravuga ibi. Ndazi ibikorwa vyawe n'ubutame bwawe n'ukwihangana kwawe. Ndazi ubutame bwawe n'ibikorwa vyawe n'ukwihangana kwawe. Umviriza. Ndazi ubutame bwawe n'ibikorwa vyawe n'ukwihangana kwawe. Kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi. Ariko wagenzuye abita intumwa kandi atarizo. Wagenzuye n'abitwa intumwa kandi atarizo. Usanga n'abanyabinyoma. Abanyabinyoma baraviriye abantu bagomba gukorera inda. Kandi ugira ukwihangana. Kandi wagize ukwihangana, waragize ukwihangana mwene data. Warirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje. Warirengagize ibitari byo kubw'izina ryanje. Ntiwashobogoye bene data, ntiwashobogoye. Hari umuntu acobogorera mu bukristo ugahura yaracobogoye, yarafufuye, yarakubutse, yaracobogoye. Ariko mfise icyo nkuga yako. Ariko ndafise icyo nkuga yako. Warese urukundo rwawe rwa mbere. Waribagiye urukundo rwa mbere. Enda nitwibuka urukundo rwacu rwa mbere. Nuko niwibuka aho wavuye ukagwa. Nuko rero niwibuka aho wavuye hanyuma uragwa, wibagira urukundo. Wihane. Ukora ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo. Nzoza kuri wewe nkure igiterekwa ku itara cawe ahantu hacu. Shiti wihanye. Ariko icyo ufise nuko wanga ibikorwa by'abanikorayiti. Yamara rero uranka ibikorwa by'abanikorayiti. Ibyo nanje nanga. Ibya bindi nanje nanga. Uri n'ugutwi niyumva icyo mpwema abwira amashengero. Unesha. Nzomuha kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Tugorero kubaka Imana yacu. Haleluya. Wewe waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ndagomba gusubira kukwibutsa. Niwibuka urukundo rwawe rwa mbere.
wewe wahebye urukundo rwa mbere, ibuka ingene wakundana, ibuka ingene wakunda Imana, ibuka ingene wasenga, ucuza wihane. Mbega urafise y'amahoro, mbega urafise rwa rukundo, mbega urafise kwihangana, wari ufise ca gihe wakizwa. Itegure umwamaraje, itegure umwamaraje. Bene data, ngo hari ico ashima, uranka ibikorwa by'abanikorayiti, uranka ibikorwa by'abanikorayiti. Abanikorayiti bari abantu babi, abanikorayiti bari abantu bandutsa. Hahandi umukristo ari kumwe n'abanikorayiti usanga yasubiye kuvuga nabi, usanga yasubiye kurahira, usanga yasubiye kuvuga amajambo atariyo, usanga yasubiye mu bibi, usanga yasubiye kwipfuza, usanga yarakoze ibibi, usanga yarobewe kwihana. Niyaje kwihana arahaguruka ngo yewe ngo naranangiye, ngo ndi kurya gatandatu, bikamugora kwihana. Ngo yewe ngo naranangiye, ngo nari hariya nari kumwe n'umuhungu, bikamugora kwihana. Umuhungu nawe yamaze kuguta mu ruriba, ashakura bakakukankamira ngo tu, ngo wa munyandero mbiwe. Nawe niwe yagutaye hehe? Mu ruriba. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ya mwene data, ngwani wibuke rero aho wavuye ukagwa, wihane. Nutihana nzoza kuri wewe nguhureho igiterekwa kwitara. Bene data, turafise igiterekwa kwitara. Aha turafise igiterekwa kwitara, twese turafise udutara. Mariana na Andereya hariya, Madarena hariya, turafise igiterekwa kwitara. Na Yohana turafise igiterekwa kwitara, turafise igiterekwa kwitara. Pastor turamoreka bakabona itaramwe hariya. Pastor ngo araba wa mupastori wa hariya mu Kinama, ngo araba hariya Andereya bohebere, ngo araba Benjamin hariya. Yangaca mbona amatara rero ibiterekwa kwitara biri ngaho imbere yanyu. Oh ngacangira tewe wa shengero ry'Imana we uragahezagirwa. Wa mwene data, ndagomba kukwibutsa, imbabazi zibe muri mwebwe, amahoro abe muri mwebwe, urukundo rube muri mwebwe. Ukora ivyo rero akabishitsa, azorya ku giti camye c'ubugingo kiri muri paradiso hariya mwijuru, aho tuzoba imyaka n'imyaka, tuzorya tukabayo, tudasubira gupfa, tudasubira gusaza, tudasubira gusonza, tudasubira kuruha. Abumvise amajambo y'Imana bakayakira, Imana ibahezagire. Tuname rero, tuname. None nindagomba kuza kwihana, nindagomba kuza gutegura umutima. Kumbure vyarakugoye, urihebura, uragabanukirwa, ucuza hano, upfuka musaba imbabazi Imana, ubwira Imana uti mbabarira, uti ndi umunyantege nke, erega Imana irakugirira imbabazi. Ewe Imana si pasitori, oya Imana ni Imana. Imana irabona ngaho umutima. Ntukomantaze umutima, oya ntukomantaze umutima. Ingo haguruka uhagarara huri, haguruka uhagarara huri, haguruka uhagarara huri. Yesu ni muzima. Wabuze amahoro, Yesu ni watanga amahoro. Haguruka uhagarara huri. Oh mubisaze hano, mubisaze hano, mubisaze hano. Ingo no mubisaze hano. Oh muhamuze hano bene data, tugomba kubasengera Imana. Imana ibagirira imbabazi, Imana ibagirira ikigongwe. Bene data, zambabazi z'Imana zibe muri mwebwe, zambabazi z'Imana zibe muri mwebwe. Ya mahoro y'Imana abe muri mwebwe, abe muri mwebwe. Kaze hano mufukame bene data. Wagwa rukundo, Yesu araguha urukundo. Uragomba urukundo ruva ku Mana. Ingo Yesu ni muzima, 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 Yesu ni muzima. Ingo tugufashe gusenga, ingo tugusengere. Yesu ni muzima. Nuko amantaze umutima yamaruze. Abakozi b'Imana bari hano,
abakozi b'Imana bari hano, kaze tugusengera Imana, kaze tugusengera Imana. Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Kaze tugusengera Imana, kaze tugusengera Imana. Imana ikugirira imbabazi, Imana ikugirira ikigongwe, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire, Imana ikugirira imbabazi, Imana iguha amahoro. Mbega nawe uba wumva uriyo Yesu yoza wogenda canke wosigara? Yesu yoza wogenda, inzaba y'Imana yovuga wogenda canke wosigara? Abandi nimuhaguruke muhagararaho muri. Wowe bayiyumva haguruka hagarara hari. Wowe bayiyumva nahaguruka hagarara hari. Haguruka muhagararaho muri. Yega Yesu ahuri aragusikira. Haguruka muhagararaho muri. Haguruka uhagarara huri. Ubwira Imana uti nditavye Yesu ndaje mukiza. Amaraso wavuye anyeza ntunganye. Yereka amaraso ya Yesu arahuri. Yereka amaraso ya Yesu arashikaho nyenuri. Yereka amaraso ya Yesu arashikaho nyenuri. Yereka amaraso ya Yesu arashikaho nyenuri. Yereka amaraso ya Yesu aragushikiraho nyenuri. Yereka amaraso ya Yesu aragushikiraho nyenuri. Yereka amaraso ya Yesu aragushikira. Amaraso, 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 amaraso ya Yesu. Amaraso, 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 amaraso ya Yesu. Oh, Imana ibahezagire. Tugomba kubasengera Imana, tugomba tubasabira imbabazi, tugomba tubasabira imbabazi ku Mana, tugomba kubasabira imbabazi ku Mana. Pastor ndabona ari karabaza umuntu ingomuta, uyu mutama wacu wa kera, uwo mutama naza ingomuta, ingusenga Imana mutama, ingusenge muta, ingubasabira imbabazi mutama wanje, ingo wawa mutama wanje, ingubasabira imbabazi wawa mutama wanje. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana y'ukuri, turagushimiye ko ari we mukiza w'abantu. Nta waja huri ngo atahe imvumure, ariko ukwizeye wese afise ubugingo budashira. Ukwizeye wese ibicumuro n'ibyaha n'ibigabitanya byiwe byose biradohoka. Urakoze Mwami, bumvise ijambo ryawe, ijambo ry'ubugingo, ijambo riharira, ijambo ryeza, ijambo riremesha, ijambo ritanga ibyizigiro. Urakoze Mwami, iyi mitima yose ifukamye urayigirira neza. Amazina yabo Mwami aho yarari mu gitabo cy'imanza uyakureyo, yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kuri Imana yo kwizerwa kandi ukaba Imana yo kwizigirwa. Dusenze gutyo mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Yesu urakoze, Yesu urakoze, Yesu. Haleluya. Mana data wa Yesu uri mwijuru, nyakubahwa wabuzuye imbabazi, turaguhamagariye kuri aba bantu bari hano, aba banza bagapfukama, aba bahagaze hariya mu rusengero, bariya bari hariya inyuma. Turabasabiye imbabazi, turabasabiye ikigongwe, ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubaharire, ubagirire neza, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, bagende biteragira ko bari kumwe nawe, ko bagiriwe imbabazi. Turabigushimiye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amina. Umwami wacu Yesu Kristo nashimwe. Musubiraho mwari muri, musubiraho mwari muri, musubiraho mwari muri, musubiramweho mwari muri. Abaririmbyi bakorare ya mbere cishemwe ko akaririmbo mwaririmba kari karyoshe. Yesu adufashe. Haleluya. Gire cacu itabirizo. Yesu adufashe. Yesu yaranesheje Satani, yaratsinzwe.
Haleluya. Imana ibahezagire. Haleluya. Tugomba rero dusengera umuntu yumva ko agwaye. Abagwaye nibahaguruke. Pastor dukorana sike hano abasengera Imana. Ariko ndabona ko ariko arafasha umuntu. Shishikara ufasha umuntu. Shishikara ufasha umuntu. Abagwaye nimuhaguruke tubasengere. Abagwaye nimuhaguruke tubasengere. Umuntu yumva ko agwaye, Yesu arabohora, Yesu arakiza, Yesu aramugurura, Yesu aratabara. Umuntu yumva ko agwaye, ahaguruke tumusengere. Yesu ni muzima, 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 Yesu arakiza, Yesu arabohora, Yesu aramugurura. Umuntu yumva ko agwaye ashike hano tumusengere. Muhagararaho muri tubasengera Imana. Ubwiwe yikoreye ingwara mu mubiri wiwe, abambwa ku musaraba, imishishago yiwe niyidukiza. Tubasengera hano pastori. Shika hano pastori usengera Imana. Mwami wacu mwiza w'amahoro, turagushimiye kumaze gutanga imbabazi ku banyabyaha. Umunyabyaha amaze kwihana ibyaha, umwansi amuteza ingwara. None izi ngwara zose turazigomoreye muri ca kiriza cawe. Gutabara barushe baremerewe kubw'izi ngwara. Mu izina rya Yesu nizirangire, ubumuga nibuhere. Ingwara z'uburyo bwose mbere ushike no mu bitaro. Kubagwaye uburyo bwose uri Imana ishoboye. Turazi kuvura udapfupfahaza. Uri Imana, uri Imana iyo tukuvuze tukubona mu bushobozi bwinshi. Yesu umugororotsi, tabari imibiri, tabari imibiri urushiremerewe, tabari imibiri urushiremerewe. Aba bagwaye bose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, ugihano wese yumva amahoro. Twumvise ngo amahoro atangwa na Yesu, kuko iyo umwana w'umuntu afise ikibazo mu mubiri nta mahoro abafise. None dusabye ngo bagarurire amahoro mu buryo bwo kubatabara bakize, bumva amahoro yayandi ava ku Mana nyene, yayandi ava ku Mana nyene. Urakoze mukunzi wacu mwiza, turabakweretse ngo bakize, ubarambike ku biganza byawe by'imbabazi. Abarushe baremerewe umuyaga w'ijuru nubahuhe ko nibumva imbabazi zawe kabisa. Turabasengeye mu izina rya Yesu, ububasha bwawe nibwururuke, nubikore nk'uko wakoze kwa Lazaro ukamuzura. Tubona ubise ububasha bugera kure no mumva, uriyerekana, uri Imana ikiza, uri Imana ifise ubushobozi. Urakoze kuri Imana ikora, kandi aba turabakweretse ngo bagirire neza. Ibisigaye ubazigamira ubugingo muri byose mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Tugorore ukuboko Imana yacu, dushima Imana. Imana yacu nihabwe icubahiro mu izina rya Yesu umwami wacu. Tugorore ibiganza dushima Imana. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icubahiro. Turakenguruka Imana, Mana y'urukundo, twakira urukundo kuri yo rugashika muri twe.